je ndatanga care n'umufasha wanje ngarayitanga no kuri turashima Imana yagira twigisha ni gute ushe kwitaho uwo mubana Hacho ndamushinja sinzi wewe. Nanje nuko. No. Unanipenda baby. Ndanyutswe. Yo. Wow. Mubisanze umugore nk'uyu. Aboneka rimwe mu myaka ijana. Kugira azasubiye kubone kuyundi. Azi bari photocopy. Umugore utamukunze. Abandi bamesha habari abandi bantu bameze nka gwifiko baguma bayerera mu mihanda. Usanga bagutwaye umugore. None nk'umugore nk'uyu mu bisanzwe utamuhaye care. Abandi bakonese bagace baza bakamukwaga. Barurebeye bakamutwara. Numva gusiga ruri muri keskes. Naramwihaye. Navyo wumvise? Avuze ati naramwihaye niyo gifti wese uni mali yangu none umuntu abihaye ndakwihaye wewe waciye muri eglezia igende barimba gute igenda yakwihaye none mutamugiriye ko tubwira Biyavyirebe je namye ndabivuga ko barikurikirana platform zanje umuntu yabagiriye amakosa aba influencer bariyo n'umuntu yazanye FANNY LAVINE muri rijya higana umaze kuzana FANNY LAVINE gisuguruvuza ati amafaranga tuyahaye FANNY LAVINE kubera ko FANNY LAVINE Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Tech TV uyu munsi nakiriye solution couple ni NORASQUE na FANNY LAVINE murabamenyereye cyane Reka ndabakire ndababaze utubazo tugiye dutandukanye ndazi muraza kwishima karibu cyane Thank you sana Je nabonye ari twe twamwakiriye nitwe twakwakiriye twakiraniraniye twakiriye iwacu mwe mwatwakiriye mu rugo nanje ndabakiriye kuri televiziyo turakiriraniraniye murakoze kutwakira neni nibandi bace batangura kuzimana abandi mwebwe mumutekerezo kuza mugemuye ahubwo tukaca tubazimana ku byo muzaye twengi bijya mu shakoshi ko mutabitwereza ahubwo mwiza aza yizaniye tukaca bamuha ku byo azanye ahubwo mwebwe ko mutadutuye nitwe twituye iyo mico y'ikirundi mwebwe mudashaka gutura umuntu aremerewe ariyo ikintu bita nsubizaho nkuye urakizi ego iki kintu batera umenga kimeze nk'ikizino subizaho nkuye barayitera hamwe neza rimeza Omario n'umunyabujumbura uvuka he Ingozi ego oreho watanguye kwigira umunyamugire none ikizino cyo ndakimenye gute ikizino nico batera mugapana insubizaho nkuye haro n'ibizino vyimeza ego subizaho nkuye yerekana kugira igituma ndanakizi ni ikintu ushobora gufungura kikubwira ati subiza hano wankuye abantu mudukurikirana muvuge subizaho nkuye icaje je muga kijya kiborosi ndavyemeye ko bige bintu ari ivyo subizaho nkuye igituma cita subizaho nkuye nuko ugifungiye kenshi ucumererwa nabi mu nda rero umerewe nabi mu nda cyabwiye ati rero wakifungura ikintu wagisubiza wagikuye rero kigomba kumera nk'ikizino baca rero bacita subizaho nkuye kera amapfa yateye kenshi bikunda kumera ku giti canke ku giti bimera gute kimeze nk'ikizino niteka ikizino aba ari igiti kiba nk'igiti gisanzwe cyo cyaca kimera ku ruhande niyo mpamvu rero igesa ko tutayakiriye mutavuze ati nimwaki rero usanga ari subizaho urazi nk'ubura umushitsi ako gasene ncenda kiyumvira azuri nk'umushitsi ahantu ugiye wifite nyine nk'akagapo mu ntoki abo bantu sibyo bagemuriye wowe urahaciye nyine ugafisa ukazibona barakakwaze ahubwo je byakunda gushika nk'umuntu avuye ruguru urabona ko umuntu avuye ruguru abafise abantu bibe benshi ashaka kugira ashaka kuza kugemurira agacizana nk'udufuko dutatu ugaca rero ugasanga wahisemo ugatora ni byose ukavuga ati barangemurira ukamva ariko rero ko gahanda kandi nawe agatwaye kayasaka
saki wanyu urumva nyine umaramaye usanga rero wikundira nk'ibirayi wowe yashatse kukuzanira igitoki ukacabona umufuko w'ibirayi uragiye nicyo gituma rero ugemuye ategereza kuvuga ni mwakira ibyo twabazaniye. Okay, je nisiguye ndaza kubibaha mu kiganiro hama namwe rero ivyanyu gute muza kunyakira gute nta kibazo uri muhira buri muri solution cup uraza kuronka solution y'ibibazo wowe utekeye. Haleluya. Okay, karo nanje ndabakiriza utubazo tw'amatsiko na mahoro menshi si tuko tayari au vipi mpenzi? Yeah, I'm ready. Urashaka kubaza ibibazo mu Kiswahili? Sasa unazani mimi sijui Kiswahili. Huyu hajui. Huyo hajui. Eka ngozi ni mbali. Ngozi ni mbali, Mario. Ule hajui Kiswahili. Kiswahili nakijua. Sasa tuendelee. Unakijua au unakifahamu? Unakifahamia? Au unakifahamia? Nakifahamu. Au unakielewa? Unakijua, unakielewa, unakifahamu, nakijua. Nakijua. Okay, twende kazi. Nakijua. Twende mu Kiswahili. Era grasa. Question ya kwanza inasema hivi. Question sio Kiswahili. Tunaenda na swali ya kwanza. Swali ya kwanza. Tunajua kile Kiswahili cha Bakongore. Wanafanya Kiswahili Kiswahili na Francais. Wanachanga. Mario. Wewe ndanirize Kiswahili uvuga turacyumvise. Tugire mu Kirundi. Uko muri babiri. Yo. Ego marakundana turabibona. Gusa nkeneye kumenya ninda ahakeya kurusha uyundi. Ninda afise keya nyinshi. Ivyikiya rero bivana na sedepa. N'uburere bwose. Kandi uri muri isigura cyane. Jewe. Ndiko ndisigura. Kubera dufate nko mu rugo nk'umugore niwe ategereza gutanga keya mu bintu byo gufungura kugorora agahuzu kugira ibiki ariko uri umugabo kandi burya umugabo mu gutanga keya ni gushira ibintu ku rutonde we nturaba umugabo mba ndabibona urafise umusheri atari yo keya yavuze oya mvuga ya keya usanga ari umuntu usanga ari romantique je ndi romantique datanga na keya n'ibindi byose tugire ahubwo tugire kawo nyene umusirikare ninde n'umuntu ari romantique twese nta ntawe rimo umuntu ari romantique cyane basikoresha yundi twese turi mu bintu by'amakeya bebe ariko vrema ibi biganiro imvura iri kiragwa ibi biganiro byarabaye byinshi ariko iyi ni klima y'abantu bubatse baba bari mu bintu byo kuruhuka bashima Imana duhimbaza alleluia chérie amen turahimbaza Imana uje uzari ibintu by'ibiganiro ndabareke wewe tuzobikora hanyuma ariko by'amakiya mu bisanzwe je ndatanga keya n'umufasha wanje ngarayitanga no kuri turashima Imana agira twigisha ni gute rushe kwitaho uwo mubana ntacyo ndamushinje sinzi wewe nanje nuko no unanipenda baby ndanyutswe yo wow mu bisanzwe umugore nk'uyu aboneka rimwe mu myaka 100 kugira azasubire kubone kuyundi azoba ari photocopy yakumucumuza wa mari gusa murakarisha abantu benshi byo n'ubazi kwibona byagute hari abantu baraba ama solution couple canke ama video mugenda murakora amakeya muhana abantu bavuga ati niko ikisheri wanje atemera nka abasheri banyubaze abasheri wawe bimugirire ubimumenyereza amana waza bikugirira si kukabarisha ahubwo ni kubigisha ni kuba twebwe nyene hama abo byo bera byiza bakatwigirako je nasanze mpereka gusanga utabikoze abandi barabigukorera kubera umugore utamukunze abandi bamesha habari abandi bantu bameze nka gwifiko baguma bayerera mu mihanda usanga bagutwaye umugore none nk'umugore nk'uyu mu bisanzwe utamuhaye keya abandi bakonese bagakibaza bakamukwaga barurebeye bakamutwara numva gusigara uri muri kese rero kandi niba banamukunda ngaba kumuprofita reka twigire n'akabazo ka kabiri ninde agira prank z'ubusazi prank z'ubusazi ni jewe mu bisanzwe jewe kuma prank ndi wa mbere mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania na East Africa ni kubera nyene igihugu cacu ni ikintu jewe ndi ofite genda kijijwe hariho level y'ama prank ntogira
ariko kuvyerekeye ama prank je ndarenze kweri n'umugore wanje arabizi bisigura ko umwescro nturuwese kubaza ndabubuze buno bujumbura bubamwe tabwese ufise mwavyumvise bon mbuzi wese bwo gutuma no gukora icaha ariko wese bwo kugira nigaburire ndabufise wibaza ngo gutunga umugore bujumbura FANNY LAVINE mbega uramaze kubona yuko abastari benshi batubaka sikubera yuko badashaka kubaka nakubera ko gutunga umustari bigoye gutunga umustari biragoye wewe mbwira urabaza abastari benshi mu Burundi mbwira ubundi mustari uzi afise umudamu ari ngahe bujumbura ni benshi no bariho abastari kwanza wewe uri mu journalist Roriro aramufise burya Roriro yagize mariage muga yaragize mariage yaravuze uri bujumbura barahari baruzuye muri commentaire si benshi cyane okay reka mpindure basi kibazo umugabo kuba umustari vya vyoroshe ahubwo ufise umugore w'umustari ahubwo ico nico kigoye urazi ujyamye n'umugore kuvuga ngo ngwa ukavuga ngo ngwa shirutanga kuvuga ngo ngwa urazi ufise umugore ukazibona umukonesere bene abahungu bararinde ivyo bihungu ukazibona kiramwandika iki message ngo ndagukunda FANNY ngo ndikunda kuraba ngo ndyamye ngo ca numva ngibintu message zibaratsimushikira muri imwe zibiri zitatu zine ijana fana none birabikubabaza kumbe umva man ngo ndyamye ngo cyoke ngo ndyamye ngo ndabona ngo ibintu kina ngo ca numva ngo ndagushatse we n'abasazi yumvire rero nje gituma ntiwaze ngo abasare b'abadamu ntibashaka kubaka warachimo usanga ari nabana beza ariko n'abagabo bakibashije kwihanganira ivyo bintu kubera abagabo turi serie abagore bo kwihangana nje gituma ushoye gusanga umugabo umwe afise abagore babiri ariko uri umugabo ntiwo kwemera yuko umugore agira abagabo babiri bishoboka rero ku ma prank je nije ndenze ne kubera nyine nayo kugiye igihugu cacu imico no kuba nakijijwe hari ama prank ntokora ariko kuri prank nje ndo wa mbere haracasigaye n'igindi igihe kirekire haracasigaye nk'imyaka 3 kugira haboneke undi muntu ushaka gukora nka prank je nokora kubera prank ni system nayo ni ya filme prank urayiyumvira ukayandika ukiyumvira n'ivyo uzoyikorera azoreagisa ukuntu weme umusina ukoreye prank yari yagukoresha umusina ugira prank nyayo ari yagukubise ibikoresho vyo mbe mwaraguze ibindi bikoresho ibikoresho vyo mu nzu ari nkarabitwara nacho jewe nanje umunsi umwe benzo gukorera prank yayo nico uvuga ati igituma we prank woshobora no kuyishobora no kubera uva muri jewe wayikuye muri je ariko urubavu rwanje bebe ave urahari kwigirisha Wewe gusa nawe ngene yaragukomye mu Rwanda Zurofa bigiragira abagore bose barapfa urasenga urafukama ngo ahubwo ari gukana na shetani atanahari inaya indi yose y'abasuma baduteye kaba yazengeretse ntaco reka tubandanye ninde amaze gutanga gift iri amazing iyo gift yari iyihe niwe amaze kumpa gift iri amazing iyo gift yaranyihaye okay yari iyihe naramwihaye ntavyo wumvise avuze ati naramwihaye niyo gift wese uni mali yangu none umuntu abihaye ndakwihaye wewe waciye muri eglezia iyo ni barimba guti genda yakwihaye ndakwihaye wese nduwa wese ndakwihaye igene mu katolika oya ni abakitu uwo musa guyo gift iri amazing umusa wawe waciye hera umeze gute nese ujya musa abantu bose ntibamenye n'ivyo biravuga mu Burundi wari wa musa asinye haje kwa pasteur nkubwireshe njye musa ari umeze
yari umunsi avuze ati jewe ndemeye kubana na Norasque Kezimana bwanje bwose uwo munsi yarampaye gift ikomeye kubera yampaye ubuzima bwiwe bwose ibindi byose yompa canke nomuha nibisanzwe nibigurwa n'undi muntu yobishobora kubironka akabimuha asanzwe ari mu bantu bakunda guhabwa impano nyinshi umugore wanje yes Yes. hama turabazimanye rero ka kantu umukozi yavuye agatora mu begi turakamu tuzimanye yitwa gute yes none Wow. mutamugiriye ko tubwira camunywesha nanone kubera iki ivyo ni by'abandi bahungu bakiri bashasha mu bintu by'urukundo bagomba kwimeza abantu ariko numva ngo kugira urukundo rugume ruryoha bisaga rugume ruba rurushasha uburezwe bisa nk'uko dukundanye n'umunsi kandi nkuvuga ngo ni bya bindi ngo byababa biya byo kwemeza abantu ari byo kwemeza abantu n'ivyo kwemeza umutima wawe umva ndakubwire rero ndababwire bene dati ikintu kimwe turi mu isi turi mu gihe cya nyuma sinzi ko abantu mubizi na cyane cyane ngira ko ndabwira umuntu atarakira Yesu kazi kiwe mure kwakira Yesu ariko muri misi rero hari ibintu byo kugomba umuntu ngaguprove ko gukunda ariko atari ivyo urumva uzoca ubibona umuntu ariko wewe nka burya bukoga uruhenda uca ubibona iby'ukuri direct uno muntu ariko arampenda ni wa wundi no munsi yo kugira ikintu ejo ntagisubiremo ariko je ibingire ndiko ndagira haba harimo n'akantu ko gukoresha reka tubandanye n'akandi kabazo ni ihe place nuhe muntu muri mwebwe amaze kujana uyundi muri place iyo place udashobora kwibagirwa basi ya place uvuga ati iyi place yayiyumviriye ko ikaguguma mu vyumviro kibanza cyo gusohoka shura pe mwese ega aho umwese abafite ubuje hari aho yanje nkavuga wow nanje haraho namuje akavuga wow urumva gusa aho hantu okay umwe wese navuge aho yemera umwe yamujanye hama muce mushira kuri balance muvuga ati hari haryoshe kurusha harya na arega nitujyahirwa n'ibintu bimwe nk'uyu unye uryoherwa umenga n'ahantu hate mu biti ndiko ndavuga ibintu amabanga y'urugo nk'uyu aryoherwa n'ahantu muri natire ahantu mu biti burya ndyoherwa n'ahantu hameze gute uraba mu kabare wapi nta mwakunda akabari urakunda ku mazi uvuga rero ahantu wakunzeho mu biti yakujanye nawe uca uvuga abantu ku mazi yakujanye shaje we nashima vuga mvugiye ahantu nakujanye ni hehe ahantu twagiye gusengera mu biti tukiri muri fiançailles gusengera hama nawe kuri ahantu hagize iki ku mazi hari ahantu kweri hano ku mazi vrema hari hano ku mazi kabisa hari ahantu yantwaye muhungu vere hiyo za plage za hiyo ariko kweri hari haryoshe gusa nagisibe twasubiye dusange Tanganyika arahatwara hari agakafe karyoshe vrema izo nizo memories nyene mwumva ukumva uributse canke hari izindi place mutavuze twegerega nizo nyene none twendega ntitunasohoka bon dusohoka kweri gaga okay ni iki kintu uzi kuri Fanny abantu batazi cha kintu kiba kiri deep muri mwebwe abantu batazi ikintu uzi kuri Fanny Lavine abandi bantu batazi bajya abantu bakurikira mu cinema batazi canke abantu basanzwe batazi we uzi kom nk'umugabo wiwe gusa ikintu nzi kuri Fanny Lavine nuko ari umukozi wa cane umukozi ateye ubwoba gusumba nuko bavyibaza ngira ko ndanabivuga dufate nyimba hariho nk'umuntu w'umukonkira avuga ati jewe ndagomba gukonkira Fanny Lavine bisaba yuko yokora cyane kubera Fanny Lavine arakora mu buryo buteye ubwoba urabona abantu bose barabizi yuko yibungenze ariko duheruka kuja mu Rwanda twagiye n'imodoka kandi urazi kugenda n'imodoka umuntu atabuze amafaranga yo kugenda n'indege avuga ariko ntugire ubwoba je ndagenda kandi meze fresh ubonye kuja mu Rwanda umuntu aca muri Tanzania yarashiye gushikayo agiye n'imodoka si ivyo gusa ku bikorwa dusanzwe dukora vya filme arakora mu buryo buteye ubwoba nkavuga nti umugore n'umukozi
sha ico nico ndamutse kabandi batazi bashaka kwibaza ngo urumva ngo FANNY LAVINE ngo ni cyamamare sha ubwo kwamamara kwiwe burya FANNY LAVINE amaze imyaka 5 nita 6 kuva atangura ari hejuru n'ubu nta wundi muntu araza mu bintu ari imwo muri kareri wa musumba kubera ari akora cyane kubera ari we ja akina neza cyane gusumba abandi naho navyo bishoboka kuba ari ivyo ariko nuko akora cyane gusumba abandi rero ntacika intege kwera ngira ko ndanamwihanganisha ihiganwa yararimo rya best influencer award ryarahagaze muzotangura bushasha kandi niwe wari uri imbere no nzabandi imbere ategezwa kuba ari imbere kubera abakunzi jewe barayikugiye bijya anye bya vyirebe je namye ndabivuga ko barikurikirana platform zanje umuntu yabagiriye amakosa aba influencer bariyo n'umuntu yazanye FANNY LAVINE muri rijya higana umaze kuzana FANNY LAVINE gisuguruvuza ati amafaranga tuyahaye FANNY LAVINE kubera ko FANNY LAVINE oya gusa na jewe ivyo bintu bimwe uravuga sirementanye je simbizi n'umugenzi wanje turamana namubwiye ati FANNY LAVINE kwajemo irya award ni bamuhe none wari wantoye kwanza ya je nagutowe oya honyene rekana gutera inkuru je nagiye ko muri cyagihe bya pararanganye ubanza kubona liste y'abantu ama pourcentage yageze ko ori yo kubanza gutora zero chanshika ko mbona wewe wabarenze kera ndavuga nta hantu nogira ingufu zo gutora nka simbizi ari mu madepusa yari wa mbere ariko kandi tugire ko dushimira bari isha nukuri ndashimiye cyane abantu bari bamaze kuntora baranyetse urukundo ariko kandi kuba wa mbere ntibihagije igikomeye no guhora uri wa mbere rero barabe buca bisubira ajya amatora buca asubira gutangura kandi tuzotangura zero ntavyo uvuga ngo mbandanize hahandi gutangura hasi rero murabe efara mwagize mu kuntora ubuho mugwize na 10 ebana mugwize na 10 harabo bigora gutora mubigishe mwe biba byakunze s'il ni mu maramaze we ndibo kumara amazi urazi gituma we ntufise abafana ufise abakunzi sha yego buryo abafana arashaka kuza gufana kongera akagenda ntashobora kuvako yego vraiment ndabibashimira cyane ya question nyene iragaruka kuri wewe ni kihe kintu nawe uzi kuri NORASQUE abandi bantu batazi ni byinshi nkuko nanjye yavuze ngo ndumukozi nawe n'umukozi kunsumvya ku buryo duhora tunabipfa kenshi iyo dushwana kubera ko aba yanse kuruhuka akaba ari n'umuntu afise urukundo cyane mvuze urukundo si kuvuga urukundo nyine kwa sheri shushu gusa n'umuntu afise urukundo ku bantu sana n'Imana ku buryo uri n'umugore atutahura wohava unavuga ati wapi unahora arengeje kandi arafise impuhwe rwose nyine n'umunyabuntu rwose n'umunyabuntu cyane birenze kandi ari emotionnel nari emotionnel ahubwo ikintu batamuzi ko ico nyene urakivuga nari emotionnel oyawe arashobora kuryoherwa cyangwa kababara cyane ntabigaragaza ariko je kenshi nca ndavyumva nkumbwira wowe hari ikintu kitameze neza cyangwa wowe uraryohewe cyane nkasanga nivyo mugabo arimwe aratwenga kandi ababaye sana cyangwa ukamenga arababaye kandi aryohewe yego biragoye kumenya ahahagaze reka tubandanye n'ikindi bibaye ngombwa yuko muri mwebwe uko muri babiri ubwonko bw'umwe buhagarara mugakoresha ubw'uyundi umve question neza ubwonko bw'umwe muhitemwo umwe buhagarara hama mwese mukoreshe ubw'uwundi mwotora gukoresha ubwandi tukoresha ubwiwe icambere ni nawe mutwe njambo gimana yabivuga umugabo n'umutwe w'urugo niwe mutwe kandi uretse ivyo kuvuga ngo nuko ari umugabo fatira ku vyuzi na experience uzi n'ubuzima kububona kuko hari gihe ushobora gusanga aka kanya turimwo ubuzima bwawe
ari we mukoresha ubwenge bwawe bivanye n'ivyuzi ariho mwo buhandoringa kurusha mukoresheje ubwuyu nigiye wosanga ari bwuyu twokoresha ubwiwe kubera ko ego sinavuga ngo ndi mu bantu batazi ubwenge ariko jewe hari igihe nyene usanga nagize nubwo meze gute hari igihe usanga nk'ibintu navyishe kubera akantu k'agashavu gatoye kantwaye cyangwa ako warabise ukuntu apatienta ukuntu agize kirero twokoresha ubwiwe ishavu yo rije ntaca afata decision kubera je mbwa hari igihe nsanga ngombe nihuta akacavuga ati we banzu umva twokoresha ubwiwe nawe kutaciuharira ati nawe wokoresha ubwawe arabizi pe urabizi arabizi kuko arabizi vrema kandi nivyo ngo bibigane byabere nigire bijyama n'umudamu urego umudamu namugoye ntibamuye kuri gusa wamabiheka arapfuka ureka gucukira hama iki naco kivuga nkuko iyo mugiye kugura ikintu mu soko nindadindiza cyane twama tubifa ubu ntadindiza ahita kubita ko pa yaye kandi ibintu si vyiza nta n'umugabo nona tufate nk'ubu ukadindiza kubera deni ugatumwa masana yandi nukuri gire nk'igiho bivana ubu ntadindiza bivana n'uburyo umuntu aba afise canke programme urumva bamubwiye amahera kumva ntayafise acagiheba ayafise nayo atakoyoze mukishiri oya vrima nyene kandi oya ako kantu niko mukunze gupfa cyane acabona jako nkunda amahera acabona umenga ndakunda amahera nshatse kubanira iki niki ariko nanje mba nanga ko asesagura iyo musohotse naho mu kabari ninde atanga pourboire jende ngo ya umugore gutanga pourboire ariko umungu nawe hari umugore kerewe kwikura amafaranga gira barahari aba sha umugore nza bwa amafaranga yoba yagukunze biteye ubwoba agaha umuntu amafaranga ati wewe uze gusigarura n'icupa abagore muri abantu bakunda guhabwa ariko gutanga bikabagora oya ndatanga ariko ntanga je biri kuri program none nk'ubu wo kuri program neza ngo ninasohoka ngo uyu munsi ngo nzocama ngo umuservere yadufashe neza sindavyumvira mugabo ndashaka kuyumvira ati nkuriya muservere yaradufashe neza nasubirayo nzogira mugabo gutanga je ndatanga mugasi ntanga giturumbuka tubwira ikintu Fanny Lavine amaze gukora akagutungura ukavuga ikintu nini n'umugabo wanje agikoze kintu amaze gukora ikantu ngo byinshi mvuga kimwe muri ivyo canke bibiri nuko hari igihe dushobora kuryama ikintu atakizi hama akaca avyuka mu gatondo akizi kumbe aba yavyutse gucika ku mashini ntabizi ko yavyutse ara mu gatondo abwira she wabonye avuga wow canke cambere wambwiye mvuge kimwe yaravuze ati kimwe canke ni byinshi yaranantunguye kubona nkoye wari uvyiteze wabona menga shiri nta mafaranga uko mfite mbese ibyo nshatse kuvuga nyene I love you wabonye ingene abagabo bashuka n'ubuntu bw'uburofa ikintu kiri seriye ashaka guhendesha ngo I love you kigumako urukundo rikindi ibintu yaba ari wewe yaba uri jewe wavyumva sinovyumva kuko nari mu kibanza cyawe NORASQUE nawe natubwire ikintu cagutunguye kuri madamu wawe kimwe canke bibiri kuntungura no kuntangaza kugutangaza shaje cantunguye cane nukuna ubwenge bwiye kwera afite ubwenge bwinshi bro kiri no mu vyo wamukundiye kandi maze kwivugana henshi jewe mani sina ivy'amatayi sinari ndabikarira ko cane ivy'ingidi sinabishuhira turabe basi oye ivyo ko atavyumvise oya urari nambifise urarenze abantu bose ntibakuzi kandi bose ntibari mu video
ivya visage sinabikarirako banashima n'ivyo abandi bahora bavuga ngo inoti naho umugore wanje yari afise inoti consomme navyo sinabikarirako ariko ubwenge monambe ko ivyo bindi byose birahera itaye yohera visage irasaza ariko umuntu afise ubwenge aguma ari uwa mbere kubera naho yaduze niwe aba yarahishikanye ariko uwundi ivyo bindi byose afise ashobora kuba yarabirondeye nyine vya pirate ariko ubwenge nibwo butuma hari akantu kari mu jambo rya kari muri Bible ni jambo ry'Imana bavuga ngo mufasha gushika ibwami hama ngo ubwiza bw'umugore buratuma ashika ibwami ariko ubwenge bwiwe nibwo budetermina igihe azomara ngo nta rukundo rubaho ngo ata profit ngo umuntu wari wese ngo umukunze hari ikintu wo mu profitako tuvuge ko NORASQUE ya profit ubwenge kuri wewe bon je nibaze ico kintu mu ruhande rumwe nico ahandi naho sico profit ni iki muri ico gihe nca ngomba kwanza kumenya profit kubera ko arashobora kuba atani ikindi kintu namurondeyeko ariko kubaho nyene ndiko nda profit akaba umudamu wanje niyo ni profit kandi nini kuba hariho profit y'ibintu biri palpable ushobora gufatisha amaso amafaranga iparcela ibiki ivyo bifatika ariko hariho n'izindi profit umuntu adashoboye kubona kumbura washatse guprofita ko ndose umugore afise ubwenge reka mprofite ubwo bwenge aya mahirwe ndayarose rimwe ugaca profit iyo kazi urose yuko uhura n'umugore afise ubwenge canke ugahura n'umugabo w'umunyamwete canke umugabo afise imana muri ugaca ati ano mahirwe sinoyagisha rero nibaze yuko ari iyo profit yashatse kukubwira ntiwobana n'umuntu ataca umuprofita ko kubera iyo gushisha iyo gushisha mu bisanzwe nuwinda mu profita kuri urukunda kubera hamwe noreka kumukunda sinoba nkiruronse tumenye yuko we ari agaparti yaguprofise ko kubwenge nawe nakaye gaparti wamuprofise ko kuburyo uvuga ati cyo umuntu ngo manemere ko dukundana kubwo ego ndamukunda ariko kubwo ikindi kinyi urumva icambe nuko namukunda ako kandi namukunda kuko mbona muri we afise imana kandi ari n'umunyamwete yaba atarakijijwe nini mwari gufatana urugendo oya wapi kandi mpamvu mugwa mutera kwa mugwa mwiyegereza imana imana ni byose udasi imana wabaho gute utiyegereza imana uranagowe na cyane nk'umuntu ari figure public figure utari kumanura go kubera ko iyo uri hejuru niho uhura n'ibintu byinshi bigomba kukumanura gusumba uri hasi ntaco bimutwaye ariko uri hejuru umuntu wese akiri hasi araba uri hejuru abayumva amabuye yo yatera kuri hejuru abarundi bakunda kubivuga ngo igiti camye nico giterwa amabuye rero mu gihe uri kuraterwa amabuye udafise ikigukingira protection uragowe rero ikintu cyonyine gishobora kugukingira ntabwo ari amafaranga ntabwo ari ivyuzi ntabwo ari impano yawe ariko ni imana yonyine guys sinzi umuntu numvise yavuze ati kugira ube muri ubu buzima bw'ubustar tuvuge ati birasaba yuko uba usenga cyane cyo ukaburaguza cyane donc ukaba ufite umupfumu wemera cyane cyangwa wemera imana cyane reka tugenda kandi kabazo nuye mufana nicyo kintu umufana amaze gukorera ukumva afite ati umufana ashobora kungira ikintu nk'iki cyari cyo cyose jewe ni kubona hari igihe hashobora kuba skandal bakamvuga ukuntu bakagira iki ariko ukacibona hari abafana kana kabihaye kugwana iyo ntambara kurande gonje jisi ndiko ndavuga ko bo ukacu usanga nabo bariko baravuga mba numva nyine ati gute umuntu akuvugira nkuko nakuzi ntazi no kubeko barakubeshera cyangwa batariko barakubeshera donc iby'abafana nyine bon iby'abakunzi nyine abo onye badukurikirana byama bitangaje buri munsi kuko biragoye kwiyumva ati hari umuntu ashobora kugukunda ukavuga ati none ankundira iki ukabibura ubwa mbere ugitangura ni cye kintu cyaguciye intege kumva wo bivamo ni cye kintu cyaciye gituma utoca ikinege ahubwo bandanye
Icatumye ncika intege ni uko kuntu usanga bariko bavuga ibitari ivyo bakubeshera iki niki ugasanga biranciye intege ariko kandi ugasanga no kubura uburyo bwo gukora ikintu washaka kumva biraguciye intege hamwe kumva no bandanya naho n'urukundo banyeretse abantu bakanyereka yuko nkabona kabisa ko bankeneye kandi yari n'umuhamagaro w'Imana nari oblige. Hama ndashaka kuri kino kibazo wishure umuntu yifisemwo tara yo gukina film. Nicyo kintu wo mubwira, nicyo kintu wo muhanura, ni nk'irihe barabara wo mucira mu buryo bw'amajambo yogenderako. Ufite iyo talent nuko yagira discipline. Chonyene. Mu bisanzwe ikintu cyose udafite discipline reka tunabidu yego umwete hamwe na discipline. Udafite discipline uri umupastor atandera ufise abakristo nta n'umukristo n'umwe azoja muri urwo rushengero rwawe, uri umunyepolitike atandera ufise nta n'umuntu azokigera gufana, ikintu cyose uri umujournaliste atandera ufise nta kintu nyine ufise, icambere kuri ni discipline. Ofete ubuze discipline arabaca bumva umenga sinzi ntibatahuye ico arico, ariko kugira discipline ni kwa kundi ko kwibuza ibintu kanaka wari ukwiye kuba urimwo cyangwa kwanka kumva yuko umenga uri umuntu wa danger kwanka nyine ukaba ijambo rinini kugira discipline n'ikintu ni ijambo rinini kuba inyankamugayo muri make ukabaho atari wewe ako wiyumvira cyane abandi ubereyeho. Fanny Lavine uri umukinyi wa filme, nibaza ko atamurundi yohengeshanya kuvuga yuko uri uwa mbere kuko ivyo bintu bifise na fact, ugiye no kuri YouTube urabibona. Ikibazo canje kivuga nkuko ni cyo kintu kibura kugire standard y'amafilme yo mu Burundi tuyabone ari ku yindi level nko mu bihugu bibanye. Icambere nibaza ko ari uburyo no kuba abarundi benshi batarabitahura ko ari nk'akazi. Ugasanga hariho abakidubana yuko turi imburakimazi, ugasanga urarondera location ukiniramwo bakayikwima bakabona umenga uri umuntu ntumbaze nta gaciro bakuhaye. Yego ivyo rero urumva birimwe mu bituma tudashobora kugera ku yindi level, kuko iyo badufise iyo liberté yo gukora uko ushaka aho ushaka bakadufata mu mugongo tworonka amafaranga menshi kaca twinvestisa amafaranga menshi tukakora zinini zishobora kuba mpuzamakungu. Hari umuntu usanga afise amafaranga akeneye no kuinvestisa ugasanga yigamiye kuri banki, ugasanga akeneye ikintu yo kuinvestisamwo, ugasanga banashima abantu benshi baramubwira ati shira muri ibi gusa ntabona uburyo ayo mafaranga yogaruka. Nk'umuntu akeneye kuinvestisa muri film wo mubwira iki, hama ni gute amafaranga ashobora kuyagarutsa, kuko ababona ni ibintu menga ntibiri direct, si ibintu uvuga ngo naranguye ibirayi ngo biranguye 2000 canda bidandaza 3000. Nyene umuntu ashaka kuinvestisa muri filme ntavuge ngo ndarose deal ngo ngiye ngo kuyura ngo amafaranga. Kandi nibaze uko atari kuvuga ngo muri filme gusa urudondazo rwose ugushira nk'umutahe urunguka cyangwa ugahomba. Ni nkuko wonagura n'ikamyo hamika igeze mu nzira ikamandagara igapfa. Ni nkuko urangura amagi cyangwa tomati bigapfa. Rero ntabona umenga filme yumve ngo ngiye kuyora ikiniki. Jengi tangura filme narakora ibintu bya fashion, nari bifite nyine akaduka nyine atacukabaye, ariko karahomvye kose karahera ntaratangura no kuronka na $200 ku kwezi. Ariko ubu ndashima nkora filme yonyene kandi nkabaho tukabaho neza. Ariko iyo ntari kubanza guhomba sinabaza ko nari kuba nashite hano. Rero akazi kose gafite risk kandi kirazira ko uja mu kazi uvuga ngo ngiye kuyora. Birakunda cyane ntibikunda, ariko gikuru no kubandanya ugakomeza kuko ikintu cyose iyo utabandanije ntubona success ntibikunda. Ntagira umuntu azamu mutwe avuga ati ngo ngomba shiremo ngo miliyoni zinizi bazuca ngo zivyuraye, ariko kandi biranashoboka ko zishiramo zikavyura cyane kugwiza n'injuri jana cyangwa yose agahera.
rero kenshi murabona abantu baza muri ibi bintu arakoze ebana akadukanga nk'umwaka cyangwa amezi angahe abo yatakivuyemo akaca acika intege hagiye nyine byankiye ahubwo bandanya ushaka uje no kugurisha itongo bandanya ari umugisha wawe bizokunda atari umugisha wawe naho nuko nyene nuko worangura ahantu ho kurima ugatera bikanka kumera gusa n'umuntu ashobora kwibaza ati none ba FANNY LAVINE kumenga barateye imbere buryo baracakeneye abantu babashira nk'amafaranga imikashi ndayitanga hari umuntu avuga ati abantu bararenganye nta muntu n'umwe adakenera amafaranga ku isi na urya mutunzi wa mbere ku isi yitwa gute okay Jenzi Bill Gates ntumbazi nawe ne nkuba arashaka amafaranga nkeswe tweho we need money sha reka ndabashimire cyane ku kanya rero mwaduhaye aho nabwiye vuga nawe we ni mpenzi wangu ongea shiringi saraguha umwanya umugabo aragusivya amindi nk'umusheri wanje nta mwanya ako kantu rero abagabo benshi nibaho umwanya abagore babo ugasanga ngo ntavyo kuguma impande y'umugore ngo umugore ngo acagira iki umugore ikintu akeneye mu buzima ni umwanya we wawe cyane haska arabikora vraiment kuri kamera kuri kamera kweli urumva rero umugore yabuze umugabo wiwe ni sinzi ugeze gutanga akarorero ati umugore ni nk'umwana arashobora kugenda gukina kuba akambwira mama ndagiye gukina hajya sawa akagenda agakina akagaruka abona mama we akagaruka karaba mama ko ari muhira acumva ari wow mama ari muhaka cyisubira gukina rero n'umudamu iyo aronka umwanya w'umugabo aba yumva nyene ari protege aba yumva nyene ari gusa je ngene kuvuga kuri iyo style kwe kwiyumvire kwambara uko yantanga ugirebe no yanyambitse no nyene yantangaje sana fashion model no nyene yabimbwiye n'umugabo aguhakiya n'umufana mu styliste wawe umufana wiwe ndi n'umupromoter wiwe ni n'umugenzi wanje gusumba ivyo byose uri n'umwana wanje ndi umwana wiwe fura yanje abandi baza mu nyuma naratomboye thank you son bye bye subscribe kuri Yaga Tech mu kwandika tech technology hama gashaka na TV sawa bye